bakundwa b'umukama mwese mwahisemo iyi radiyo y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, nimusangwe amahoro n'umuhezagiro bikomoka kuri Kristo. Mahoro yacu yatsinze urupfu. Kaze kuri radiyo y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, dusabikanye ijambo ry'Imana ryo kuno munsi wa kabiri. Tuza gusanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane ca 14 murongo 19 murongo 28. Tuza kuzirikana kandi izaburi Ekleziya umuvyeyi wacu yaduteguriye, nayo akaba ari izaburi 144 canke 125. Tubongere tuze kuzirikana inkuru nziza ya Yezu Kristu usanga kwa Yohani kigabane ca 14 umurongo wa 27 ushika umurongo wa 31. Mu kuzirikana rero ino jambo ry'Imana twateguriwe uno munsi muri kumwe na Patiri Ashira Nsabimana wo muryango w'abatwongere mwiza na Bikira Mariya Mugabekazi w'Isenakuro. None rero dutega amatwi inkuru nziza ya Yezu Kristu twateguriwe uno munsi nkuko namaze kubibamenyesha. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Muri irya minsi muri Antiokiya no muri Ikoniya hava abayahudi bahendahenda ishengero, batera amabuye Pawulo bagira ngo yapfuye, bamukwegera inyuma y'irembo ry'igisagara. Abigishwa biwe baramukikiza, avaho yandara abyuka asubira mu gisagara. Bukeye Pawulo na Baranaba bagenda i Derbe, bahigishiriza inkuru nziza kandi baronka abigishwa benshi. Hanyuma basubira i Listre muri Ikoniya no muri Antiokiya, barakomeza imitima y'abigishwa, babahanura kugumya ukwemera kwabo, babagabisha ko bazonibagora byinshi umwanya batashikira ubwami bw'Imana. Babanje gusenga no kwibabaza bisonzesha, batora abakuru b'Ekleziya imwe, hanyuma bahereza umukama b'abantu bari bamwizeye. Hanyuma baca muri Pisidiya bashika i Pamfiliya, bamenyesha ijambo ry'Imana i Perge, baca bamanuka muri Ataliya. Hanyuma bafata ubwato bubajana i Antiokiya yo muri Siriya. Iyo bari baje bava bizigiye inema y'Imana ku gikorwa bari bahejeje kurangura. Bashitseyo bakoranya Ekleziya, babiganira ivyiza Imana yabagiriye n'ingene yugururiye abapagani irembo ry'ukwemera. Barahava bamarana n'abigishwa iminsi itari mike. Iryo ni ijambo ry'umukama. Abakunzi bawe nibayage ubuninahazwa bw'ubwami bwawe. Abakunzi bawe nibayage ubuninahazwa bw'ubwami bwawe. Ibyo waremye mukama nibigushemeze, abakunzi bawe nibaguhezagire. Nibayage ubuninahazwa bw'ubwami bwawe, nibigane hose ubutwari bwawe. Abakunzi bawe nibayage ubuninahazwa bw'ubwami bwawe, kugira ngo bamenyeshe abantu ibitangaza wakoze n'ubuninahazwa buhimbaye bw'ubwami bwawe. Ubwami bwawe ni ubwami bw'intahava, ingoma yawe izohangama imyaka n'imyaka. Abakunzi bawe nibayaga ubuninahazwa bw'ubwami bwawe. Akanwa kanje nikayaga umukama, abantu bose nibahezagira izina ryawe imyaka n'imyaka. Abakunzi bawe nibayaga ubuninahazwa bw'ubwami bwawe. Inkuru nziza ya Yezu Kristu yanditse Yohani. Muri irya minsi Yezu yabwiye abigishwa biwe ati, ndabasigaranya amahoro, ndabaha amahoro yanje, sindabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Ntimusimbwe n'umutima kandi ntimutinye. Murumvise ko ndababariye nti ndagiye mpezeze ngaruke muri mwebwe. Iyo muba munkunda mwari guhimbagwa nuko ngiye kwa Data, kuko Data ari we anduta. Nuko rero ndababwiye bitaraba, kugira ngo aho bizozira muze mwemere. Singisubira kubaganiriza, kuko ugaba iyi si yaje ntacashobora kungira, ariko reka isi menye ko nkunda Data, nkongera ngakora nk'uko yantegetse. Dusanganire inkuru nziza y'urukiza.
bavukanyi bakundwa b'Imana, mwebwe mwese muriko muradukurikira kuri iyi samirizi, ijambo numva ryambakuye nira Umukama yabwiye abiwe avuga ati ndabasigiranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje, ndabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Ayo majambo dusanga kwa Yohani ari muri ca kiganiro kirekire Umukama yagirana n'abiwe gihe yariko arabasezera yimirije kumara urw'abagabo. Nk'uko tubizi rero, umuntu wese ariko araraga ashikiriza ijambo ry'imvamutima, abaryumva nabo bakabwirizwa kurifata nkama, bakabwirizwa kurishingura ahadata no kuzoryubahiriza amaze gushengera. Yohani nk'umutumwa yakundwa na Yezu ku buryo bwiharije, nawe akamukundira, yarazirikanye iryo ragi, yongera araryegeraniza mu nkuru nziza imwitirirwa. Twibukanye bavukanye kandi ko bano banditsi b'injiri batanguye ico gikorwa haciye imyaka n'iyindi Yezu amaze gusubira kwa data. Bandikiye rero ubwa mbere umuryango abakristu bari barongoye, nk'uko mubizi, wama ubangamiwe n'uruhamo, uhogwa izina rya Kristu. Nindemesho rero agomba guha abakristu bazigirijwe n'abansi wa mucanwa Umukama yatubwira ko yaje kwatsa kw'isi, ni ya ntambara hagati y'umuco n'umwijima. Amahoro ya Kristu rero samahorerane amwe kumbura abaromani bifuza gushikira babanje gutsinda abansi babo, bakemeza neza ko uwifuza amahoro ategura intambara. Kandi iki ciyumviro ibihugu byinshi nico bigendera ko muri rusangi gushika n'uno munsi. Ibihugu by'ibihangange cyane cyane biguma mwihiganwa yuko ngwiza ibigwanisho bigezweho kugira ngo ntihagire wohirahira ngo abishotore. Uduhugu duto duto natwo tukabwirizwa kwemera amategeko ava kuri ivyo bihugu by'ibihangange, utavyemeye nawe akibonera kwishano. Amahoro nk'ayo ashingiye gucecekesha abansi, akaba ashimikiye ku gikenye n'agakinyizo, akaba ari uruhendo rero rumara igihe urume rumara, kuko uwushinjwe aguma nawe yikazanura arindiriye ko igihe nyaco coza cashika ngo aze yivyukiranye wahora amukandamiza. Ayo mahoro Umukama atubwira na mahoro ashikana imizi kure, ni igikorwa c'Imana yonyene, ashingira ku mutima w'umuntu yemeye kuyavoma muri Kristu Yezu wenyene. We mahoro yacu niho waca mutima mweranda ubwiwe atubamwo, atugiriremo bishasha, kuko amahoro nk'ayo n'amahoro y'ibiremwa bishasha, ariyo masa atanga umutekano utayegayega. Naho ibihuhusi vyoduhuhutirako, naho imisozi yose nyagurika, uruhamo n'indwara bikatugwako, nk'uko tubibona mu buzima bw'aberanda nka Pawulo mweranda twazirikanye mu gisomwa ca mbere. Pawulo ahejeje gutegwa amabuye ahogwa cyiza yakoreye ikimuga kigahaguruka kagendagenda ku bw'izina rya Yesu, ati yahitanwa n'ishari rya bene wabo bo mu idini ya kera. Ivyo yamara ntibishobora kumuca intege namba, ahakuye nyabo n'izindi ngoga zo kubandanya amenyesha inkuru nziza hose, ko yarazi ko isi yari gikeneye kuronka ayo mahoro ya Kristu ariyo masa nkenegwa. Ntiduhendwe tubona abavukanyi, hari abahava bibaza mu kwihenda k'amahoro nyakuri azoboneka mu gutorera inyishu ibibazo by'ubutunzi na politike bihanze isi tugezemwo. Bakibaza ko imibano y'abantu ifashe umurongo utumbereye, abantu bazoca baba mu isi itekanye yuzuye amahoro. Aho nibahave, kuko ayo mahoro arengeye ububasha bw'abantu, kuko afatiye imbere mu mutima wa muntu, akaba isoko ry'ubuhigo nyakuri. Ayo rero nta munyapolitike n'umwe yoyaha abantu, kuko aramurengeye. N'ivy'ukuri turazi twese ko ubukene bw'ubukengereza bufutanya umuntu,
tugatitura agateka kiwe. Aricyo gituma ekleziya yamye ifata iya mbere mu gutabara umuntu agizwe n'umutima n'umubiri, gushika naho umweranda Papa Paulo wa gatandatu avuga ko iterambere ariryo zina rishasha ry'amahoro. Ariko ivyo bisigura yuko ugutunga vyinshi ariko gutunganirwa mu buzima bwa muntu. Biratangaje gose nk'akarorero ingene abanyafrika bama basangana akanyamuneza, bakamana kamwemwe, abakene ugasanga muri rusangi barazi gusabikanya duke bafise. Abakene akaba aribo bariko barubaka ekleziya uno munsi, bubaka amasengero, ibikorwa vya ekleziya vyose bakabifata mu ntoki. Ariko washika muri vya bihugu benshi bahurumbira ngo vyarakize, ugasanga abantu baho baba bijiriwe bakiyugarana nka nyamugegena. Muri ivyo bihugu nyene akaba ariho dusanga abiyahura ku bwinshi, na cane cane ugwaruka. Biratangaza cane abanyaburaya bakunda kutugendera badusanganya akamwemwe. Noneho turabizi neza nkuko abarundi bayamaze, ikirezi ntigikura ikirezereza kiri ku mutima. Ayo mahoro Kristo atubwira ntawo yashingira no ku magara meza umuntu yogira, kuko turabona abamugaye, abatakivana no ku musego, wabegera ukabasangana umutima uremye gusumba n'abibwira ngo barakomeye, bigahimba mbere bakaremesha nabo babasanze ku musego. Hari abakristu benshi tuzi bafise ingo zabagoye, akaba aribo birirwa bararemesha, bafise imitwaro itandukanye, barenganye imitwaro yabo iri mu ngo zabo bwite. Ivyo rero biraboneka neza ko ayo mahoro akomoka ku Mana. Murategera mwese bavukanyi ko ayo mahoro atova ku nguvu z'umwana w'umuntu, namwe yuzura beranda n'abamaratiri bapfira umukama, bakamupfira bamunahaza mu ndirimbo z'ukweze. Yezu Kristu mwami w'amahoro, turagusavye uduhe twebwe abawe amahoro y'ukuri, amahoro akomoka iwawe. Amen. Imana rero mwese ibampezagirire kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.